Umuhari uharanira agateka ka zina muntu mu Burundi iteka warandikiye urwandiko umukuru w'igihugu ca Uganda Yoweri Kaguta Museveni, aho nyuma yo kuronka amakuru yerekana itegurwa ryo gutahukana impunzi z'abarundi ziri muri ico gihugu. Muri iryo baruwa warerekanye impungenge zikomeye kuri ico gikorwa gishobora kuba. Muri iryo baruwa umuhari iteka barasavye umukuru w'igihugu kugira ico akoze kugira ngo ahagarike ico gikorwa ku mpunzi z'abarundi. Umuhari iteka warerekanye uko ibintu vyifashe muri iki gihe mu Burundi, kutubahiriza agateka ka zina muntu bavuye ku bibazo vyinshi vyatanguye mu 2015 ndetse n'ingaruka zavyo zikabandanya zibonekeza ku ntwaro ya Ndayishimiye. Umuhari iteka uragaragaza uruhara rukomeye Perezida Museveni yagize mu nzira yo kugarukana amahoro mu Burundi mu biganiro vyabereye Arusha. Abanyagihugu batandukanye bari begwa n'ayo matati yavutse mu 2015. Muri iryo baruwa umuhari iteka wibukije Perezida wa Uganda ibibazo biriko biraba mu karere mu Burundi burimwo imigenderanire ya politike igira ingaruka mbi ku mpunzi, amatora yimirije mu gihugu c'u Burundi mu 2027. Ivyo bikagaragaza yuko umutekano kuri izo mpunzi zoba zitahukanywe utoba wifashe neza. Umuhari iteka wasozereye iryo baruwa usaba ibi bikurikira: ca mbere, guhagarika icemezo co kwirukana impunzi z'abarundi mu gihe hategekanijwe isuzumwa ry'ibibazo ku mpunzi, amategeko mpuzamakungu akurikijwe. Kwemeza no guha icizere impunzi z'abarundi ziri mu gihugu ca Uganda ko zitazotahukanwa ku gahato, aho bashobora guhura n'ibibazo vy'umutekano wabo. Kigira gatatu, kwemerera ubuhungiro abarundi bahatiwe n'ibihugu bari bahungiyemwo gusubira mu gihugu c'u Burundi, ariko bagasanga umutekano wabo utubahirijwe bagasubira gukinjura, baba bamaze no kudodora muri ico gihugu ca Uganda. Ubugira kane, gushimangira ugukorana kw'igihugu ca Uganda n'ishirahamwe mpuzamakungu iraba impunzi HCR mu gutora inyishu ziramye ku mpunzi zimaze imyaka irenga 10 muri ico gihugu ca Uganda. Ico gihugu